TV. Kuko tuzokorera ngaha turakira umuyobozi wa Irebe Company niwe afise ijambo ryo kugurura icese ijambo nyamukuru. Yego tumuhe ikaze Habyarimana Augustin mumukomera amashi menshi cyane ariwe bita Auguste Burundi kubona yashize ahabona bino bikogwa kubona afata mu mugongo gwaruka rutandukanye tumwakire niwe yagize icyumviro cyo kuzana Irebe Best Influencer iyi ni edisigira kabiri amateka afise sinavuga ngo ndayamara imbere yuko abashikiriza ijambo nuko ariko arafasha urwaruka kugira ngo aba influencer bamaze batera imbere bashike kure biciye kuri Auguste Burundi nawe reka kumuha amashi no kuri kwimana amashi menshi. Murakoze tugira amahoro iterambere mu rwaruka ruteza imbere igihugu n'imiryango yabo n'abandi bogereko. Ku mazina nitwa Habyarimana Auguste ariko kurindi zina kandi nkunda cyane ni Auguste Burundi. Ndabaye ikaze mwa kino kibanza cha muri Irebe Company nyakubahwa mushikiranganje mujejwe ibimenyesha makuru n'amamedia nyakubahwa pare w'urubanza kabana coordinateur wa page ubu ni pare Irebe Company na page turi kumwe mu iki gikorwa muha amashi menshi cyane banyakubahwa mwese muri hano abamenyesha makuru ababosi abo bagendanye n'ababosi bagendanye n'abubahwa mwese ninavuga umwe no havanigira bo nibagirwa tugira amahoro iterambere mu gihugu cyacu na cyane cyane mu rwaruka rw'aba influencer iwacu. Chambere na mbere turashimira Imana mugira byose kubera ko twashituma kino kibanza hanyuma turashimiye abadufashe mu mugongo bose ariko nitwogenda turashimiye cyane bivuye ku mutima leta y'u Burundi muyikomera amashi cyane n'inzego zijeje umutekano aya mahoro twicaye mu tuvyagiyemo hari abandi bari mu mubu hariya kugira ngo twicare ngaha mu bakomera amashi menshi. Rero turashimiye turabaha ikaze mu cyicaro cya Irebe Company bahava muvuga ni muri arena ubu turi muri Irebe Company muri page. Icyiyumviro cya Irebe Best Influencer Award nacyiyumvire mu mwaka wa 2022 ariko bica bizari ivyiyumviro bitatu bifatanye harimo kugura media harimo n'icyumviro isabukuru dukunda Burundi murayizi festival yabereye ngaha nyene hagaca habamwo na kino cyiyumviro nyene ivyo vyiyumviro byose byarananiye kubikorera rimwe ariko ndavuga tereka ntangure media ariyo Irebe FM kugira ngo yatera imbere izomfashe gushira mu ngiro bya vyiyumviro bindi dukomera amashimana yacu kuko narabishitseko. Radio Irebe FM yatanguye mu mwaka wa 2023 ukwezi k'umunani tariki 15 ariko Irebe Best Influencer Award nayo yaciba mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 murumva ko ari umwaka wavuyemo mu wundi nkaca nkora buri mwaka mbafise ico nza gukora. Rero kubw'ivyo turashimira Imana mugira byose turashimira n'abatukikuje bose na cyane cyane ugwaruka runyikuje muri Irebe Company uko nta banyamitahe ndaronka mugabo ndafise ugwaruka rufise imitahe mu mutwe rumpereza ivyiyumviro bigatuma ngira kwiterambere mu rumpera amashyo abantu turumiko muri Irebe Company. Rero turabaha ikaze na karibu mwisange mu byagire ibiza gukurikira byose programu kwiza ugenda ibagwe neza nkaba ngiriye ko nkeza abari mwihiganwa Irebe Best Influencer Award nongera ndabategura mu mitima ko haburana babiri agatsinda umwe kandi ubutsinzi wadatsindaho noneho ubutuko dukorera ku mugozi umwe kugira ngo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu cyacu ivyo tuko turakora ntitubikora kugira ngo dukebane ahubwo tubikora kugira ngo dukeburane uza gusumbya ubundi ntamurebera ibi ahubwo usumbya ubundi amwigiye ko icyatumye amusumbya.
iyi Irebe Best Influencer Award hamwe bizoshoboka hari bahagwiza tunga ngaha amashami atandukanye nimwabidukundira umwaka uta turashaka gutegura East Africa Irebe Best Influencer Award tugahurira mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi turi kumwe twese birashoboka mwe hamashi nimba twabitanguye ari Irebe Company kabigizwe na jewe nyine umufuko umwe twatugeze ko mutangura kuza mukadufata mu payeje kaduparena uno munsi na timu yayo yose ndizeye neza Trace Award hakidusumbya idusumbye ubumwe ubwo bumwe natwe abarundi twaciye ubwenge twaburose rero dushira inguvu hamwe duteze imbere ugwaruka mu mpano zabo zitandukanye mu kubashigikira kuko icyo genda vyiyumvira nuko aba influencer benshi bababonye nabona amakomantere atari meza niyo yatumye niyumvira icyo ciyumviro kuko naratembere mu Buganda ndaca muri Kenya ndaca muri Tanzania ubu natsindaro muri leta zunze ubumwe za Amerika nsanga aba influencer nibo bantu bafite agaciro gakomeye ni nabo batunzi ba mbere mu bamasha aba influencer biwacu bajya n'abatunzi bakomeye uno musi rashima leta y'u Burundi nandi mashami atandukanye yatanguye kubizera kandi mu kintu nagwaniye niyumviriye umusingira iyo ndoto byari ivyo nyene naho ntuhagarara umutima nibaza ibindi bizobandanya rero nagira nabaha ikaze sindabarambire ngira ngo programme ziza gukurikira muraza kuzumva ariko nyuma yaho turafise abantu twebwe duha agaciro cyane kubera umwanya wagira agenda pare yomfasha naho ujya muri ataragira yomfasha akaza ngaha kugira ngo wanze bumira amashipare ducunguze umwanya hari abantu ngatuza gushimira nimba tuvuze umuziki harabawutanguye tuvuze ama TV online harabayatanguye abo bantu nabiyumvireho ntuzugende gushira amashugwe kumva y'umuntu muha amashugwe yiwakiriho ugwaruka dushigikirane amashimeshi kuri pare wa evenema karibu cyane nosaba Irebe FM kugira kucunguza umwete ukazana ama certificate reka ce saba na Apollinaire na Deji wa Superbat nce saba no muri Big kugira ngo baze kudufasha gutanga zino certificate ku bantu bitwaye batutanguriye ibintu bimwe na bimwe kugira ngo no entertainment igere nga harabeho aba influencer ba mbere dufise uvuze abo ntusura kuyoberwa ko Fizo yatanguye Roriro murabizi Shani Queen murabizi tuvuze TV online Ozi muramuzi Gaere muramuzi nabantu nifuje gushimira kugira ngo nabandi babibonereho kuza tuze turahana agaciro eko sinigisangiza ijambo reka pare abanza baramutse naho kirango Merci beaucoup. Murakoze cyane Augustin Burundi kumijambo. Ntaja mufise mvuga kubera umwanya wanje nturagira kuvuga mugabo nagira ndabaramutse. Nongere ndabipfuriza kugubwa neza muri kino gikorwa gikomeye turiko turakora na Irebe FM hanyuma nkuko yabivuze haburana benshi agatsinda umwe utsinzwe kandi ntibatsindaho murakoze nkuko muvyumvise rero hariho abantu yategekanije gushimira ku gatwe kiwe wa mbere ngaha anye ashimigwa nyakubahwa umushikiranganje mu vyajejwe harimo kumenyekanisha amakuru Monsieur Gabi Bugaga yateguriwe certificat amashimeshi kuri nyakwa mushiranganje niwe wenyene twarose ashobora gutegendera ibinyamakuru akadusanga ku TV akifatikanya natwe buri misi yose amashimeshi kandi kuri nyakwa mushiranganje uwa kabiri bategeye gushimira ni Nzeyimana Nasor Lolilo
musanze mumuzi amashyi menshi kuri Roriro umuririmbyi w'umurundi kandi yakoze cyane. nimba yashitse ngaha canke afise uwamuserukiye nawe nyene aze gutora agashimwe. Aragahagwa na Silas Big. Roriro nimba yatawe muserukiye murashobora kuyimubikira kugira tubandanye na programme. Uwundi ashimigwa ni Mugani Desire Big Fizo. Wamuserukiye Big Fizo. Wamuserukiye Big Fizo. Amashyi menshi kuri Big Fizo wamuserukiye yambaye Bantu Boy mwamubonye. Agashimwe aragahabwa na Superbat. Uyu ndashimigwa ni Gitare Chanel Monia mumuzi cyane kuri Shani Queen. Shani Queen yambwiye ati payeje niwe ngo amuha agashimwe niko yabyivugiye wenyene. Yabyivugiye ati jewe nshaka agashimwe agabwe na payeje. Amashyi menshi kuri Shani Queen. Amashyi menshi cyane kuri Shani Queen. Twari twasabye ko Tibu Boss Polinari nawe nyene twasabye ko ashika ngaha. Amashyi menshi kuri Boss Polinari. Hanyuma turasaba na Burundi Bluer nawe nyene ko yoshika hano. Amashyi menshi kuri Shani Queen umwigeme yaririmbye kuva kera ntaberewe ga yemwe. Amashyi menshi kuri Shani Queen n'urukundo. Uyu ndashimigwa ni Irakoze Oziane. Amashyi menshi cyane kuri Irakoze Oziane. Reka habwe na Boss Polinari. Oziane arihe? Amashyi menshi kuri Ozi araberewe cyane. Ni ukuvuga murazi UNASCOKI nayo ize gufasha gutanga kandi gashimwe kaza guhabwa Sebastien Ntahongendera. uyu ni icegera cy'umuvugizi umukuru w'igihugu. Twamaye agashimwe kubera yuko rero umuntu akivuza inanga n'amaboko kandi ari umuntu aciyubwe avuza inanga n'uno musi aravuza inanga. Amashyi menshi cyane kuri umunyakuba wacu. Amashyi menshi cyane n'ukuri. UNASCOKI ishike imuhe agashimwe. Arahabwa kandi gashimwe Magara n'amazi Hassan mwamumenyereye cyane kuri Mugisha mu mafilme. Ifilme za Mugisha zako zose muzizi. Amashyi menshi kuri Mugisha n'ukuri. Ninde atazi Mugisha? Yaturijije tukiri abana twebwe sinzi mwebwe mwari muri. Mugisha arahabwa attestation de reconnaissance na Burundi Brewery. Gashimwe kaza guhabwa na CEO wa Irebe company ni certificat d'honneur iza guhabwa Professeur Désiré Manirakiza. Amashyi menshi cyane kuri pari wacu. Amashyi menshi cyane. Arafashe mu mugongo rino higanwa, arafashe mu mugongo gwaruka rutandukanye. Yakoze byinshi n'ubu aracabikora. Amashyi menshi cyane. Yakoze byinshi n'ubu aracabikora. Urugendo ruratanguye. Nuko rero Niki oui ndabaza abantu bari ngaha bari babikwiye kubera iki mutabaye amashyi abenshi ntimwakomye amashyi no kuri kw'Imana basi mwese hamwe mu bakomera amashyi barabikwiye bose.
nuko rero kugira tubandanye twihuta murabona ko n'amasaha yatujanye. Bino birori murabizi neza ko kugira batogwe aba ba influenceur hariho umugwi ujejwe gutora ariwe abajure membre ba jury. Twashaka bigore baze hano mubabone kugira ngo dutangure guca duprojeta ama video y'aba finaliste dufise, murabe amahiganwa ahageze, murabe ama video badukoreye. Kaze cyane Monsieur Bizimana Paulin niwe president wa jury. Hariho Madame Ngabire Mireille Zina niwe cegera ciwe. Hariho rero na Korichiza Clovis Blaise, hariho Ruragahiye Irving Mula hamwe na Shingiro Christophe. Uyu niwo mugwi uza kudufasha gutora canke gucagura umu influenceur w'umwaka muri edition ya kabiri. Mu bakomera amashi cyane, bakomera amashi cyane. Bare amajoro menshi bataryamye kugira ngo bino bikorwa bigende neza. Ni igikorwa kitoroshe, si igikorwa gisanzwe na gato, ariko nimwegere ngaho hari itara kugira ngo bababone, babahe n'agafoto. Kano gafoto koba keza, urabona ingene bambaye, ariko muce mutwenga pole, ndazi ko rimwe rimwe mutwenga ucishemo. Blaze uri hari abantu ntabona Niki hari abantu mengo ntibariko baratwenga hari usanga bakunda kwifoto batoka badatwenze. nico uyu rero niwo mugwi ugizwe n'abantu 5. Murakoze cyane, musubire mu vyicaro vyanyu. Amashi menshi cyane kuri uno mugwi. Murabona ko ari umugwi utanyiganyizwa, murabona ko ari umugwi udahobahoba. Ndatimana Sadrak, Sengabo Darcy, Nkurunziza Jado, Nibona Aline Signoline, Arsène Lupin Buchuti, Bamenda Miriam, Izonderera Zenobe, Ndayishimiye Mireille Naringaha, Mugisha Jennifer, Chimaye Philbert, bashike hano. Mubakomera amashi bano ba influenceur bacu. Mwabonye ama video yabo, arimwo creativité, arimwo kwiyumvira, arimwo ubuhinga. Amashi menshi bashi. Ariko nibegere ngaho imbere. Ni mubaha amashi. Tubabone ngaho imbere, sivyo none? Tubabone ngaho imbere. Uwo mwana muto ingo ngaha twagiye dutonde. Aba nibo bagize amahigwe barashika mwihiganwa, barashika muri finale. Muri ca nyuma. Urumva ko ari urugamba rudasanzwe. Mubakomera amashi. Mubakomera amashi. Uyu ni Irakoze Jean-Claude. Irakoze Jean-Claude, Burundian Host Talents, mwabibonye ivyo bakora. Ginela, Arsene Buchuti, Tantine Sisi, DJ Zenobino, Miriam, Beraka, Chachou, Darcy, Kabos, Jennifer, Jado. Mubakomera amashi cyane. Mubakomera amashi cyane. Mubakomera amashi cyane. Mu mitima yanyu mwiyumva gute? Ndatora umuntu waza. Bana birakomeye kweri. Je ndamuga ariko 10 miliyoni ziwanje uko urabona yuko zinkwiriye. Nije mu influencer azwi ruguru abandi n'abataunera. Reka. Umviriza Arsene Buchuti. Urabeshe. Je numva ubwoba. Hama nawe twagiye. Je novuga ati ntabwo banumva kuko turashigikiwe. Kubona tubona abantu baje ngaha kudushigikira n'iteka n'umunezero cyane. Urahejeje ntukore promotion. Hama nawe? Je numva ari sawa nk'umuambasaderi wa Butanyerera Ngozi. Gezaho ntukore promotion. Gigi. Jinera yavuze, reka tujino naho, reka tujino. Ego, je do ma part vraiment nivyo ubwoba nibwobura. Ariko vraiment ndumva nifite icyizere ko deja icyo nakoze ndagitahura kandi ndabona ikiri imbere ko ari cyiza cyane. Je continue de rêver comme on me surnomme la petite fille au rêve vert. Je rêve toujours et maintenant je rêve et c'est bien. Ndashaka gatoyi Niki. Ndashaka gatoyi. Uyu ndashaka gira icavuze uko none. Cyane. Mumfashe kandi mumwumve. Murabona ingene aberewe? Ni sawa? Ego ni sawa. Yishura nk'abantu bakutse. Ufise imyaka ingahe? Muhe
muhe mikro gatoyi gafise imyaka 15 vyivugira ufise imyaka ingahe Mfise imyaka 7. aca bivuga mu gifaransa yibajije ko ikirundi utagitahura urazi igituma yabonye ko namubesheye wiyumva gute wiyumva gute Nyumva neza. ntabwo bufise Oya. umwana kabisa ego cyane ya gato ingo ngahaniki maze mudukomera amashyi natwe turaberewe sibyo kugira tubandanye ko mudukomeye amashyi make aya mashyi ni make turibesheye hari undi twobaza ngaho tutabajije kugira ngo bigende neza sisi kumenga afite Sisi. ubwoba Bon, dis bon. Ndakora ntogwa ntatogwa nzobandanya nkora. Ça fait 10 ans, urumva n'imyaka izobandanya igenda dukora. Kandi bonne chance kuba turi kumwe kuko bose numvise bafite ibikorwa byiza cyane. Merci. nawe bonne chance Namwebwe mwaje kudushigikira. Merci beaucoup. Imana ibahezagire cyane. DJ Zanobino yavuze niba mushaka erega ntiyavuze Je dis bon vraiment. Sigaze ngira ubwoba mu buzima kuva mvuka vraiment. Di bon. bose bifitiye icyizere ariko ku kuntu biremesha tubaho amashyi menshi bumve yuko baremye ariko birumvikana Machad Yeah. kurinda ushika muri kino cicaro ca nyuma aha nukuri ubushoboye uba wifitiye icyizere ushoboye aha bose barabibona kandi twese twabibonye tubakomera amashyi cyane rero tubakomera amashyi tubakomera amashyi jury hariya nayo nyene ndabona ko igikorwa irakirembeje kabisa kandi ibintu ndabona ni sawa ibintu ni vyiza cyane bandanye mwihereza ikibanza ni cyiza ibibanza mwicayemwe ni vyiza muri aka kanya tugire duhamagare cyane musubire mu vyicaro vyanyu oya gato bataragenda mugume ngaha gato mugume ngaha gato kabose uranyaruka kabisa wewe ariya imbere ko bava ngaha dusabe neza na neza CEO ndetse na coordinateur ndetse na directrice barashaka kuza ngaha imbere barashaka kuza ngaha mu vyobero vyabo karibu cyane on the stage directrice wa Irebe FM CEO wa Irebe Company n'aba bari ngaha coordinateur nawe nyine turamukeneye yashitse ari he nguyu hano karibu cyane ngaha imbere ko mubizi nkuko mwabibonye mu mwaka uheze umuntu wese yashoboye guparticipa muri rino higanwa agashika muri finale araronka nawe nyene urupapuro rwemeza ko yashitse muri finale nkuko mwabibonye no muri demi finale n'abatashoboye gushika muri finale barashoboye kuronswa inyigisho zibafasha kubandanya umwuga wabo neza n'uyu munsi rero baraza kuronka ama certificat certificat ngaha mfise mu maboko yanje ni ya BHK igira neza ihabwe n'umuyobozi w'isamirizi Irebe FM amashime cyane kuri BHK mwabonye video yiwe ko ibidukikije avyitayeho cyane ndafise rundi rupapuro rwa Mugisha Jennifer nawe nyene aruhabwe na CEO nawe nyene mwabonye video yiwe ko abikora neza iyindi certificat mfise hano ni ya Sengabo Darcy ayihabwe na coordinateur wa PAES parrain wa événement iyindi certificat mfise ni ya Chimpaye Philbert DJ Philbite niko azwi uwamuserukiye ntiyashoboye gushika uwamuserukiye ayimutorere atawuhari turayi ari ngaha imbere okay
nibona Aline Signoline nawe nyene ayihabwe n'umuyobozi w'isamirizi. Tantine Sisi niko mumuzi nikazwi cyane ku bikorwa vyiza cyane vyo gufata mu mugongo abana mu biganiro bitandukanye acisha ku isamirizi Buja FM, mu bikorwa bitandukanye, mu ma evenement atandukanye. Umukomere nawe nyene amashi. Iyindi certificat ni ya Izonderera Zenobe, mumuzi kuri DJ Zenobino, ayihabwe na CEO. Umuryosa birori wo muri Rantown DJ. Nawe nyene mwabibonye ko hariho abo amaze kuramura mu mwuga w'ubu DJ. Iyindi certificat ni yambaza umutima risasi Amisi, tumuzi kuri Ami Pro. Kano kanya ari mu gihugu c'Ububirigi, uwamuserukiye arashobora gushika akayitora. Uwamuserukiye arashobora kuyitora. Chubahiro Sabir, mumuzi kuri ka Boss for real. Nawe nyene ayihabwe na coordinateur wa Paej, parrain wa evenement yacu y'uno munsi. Iyindi certificat ni ya Arsène Lupin Bucuti, MC Babalao, Semaji. Mumuhe amashi menshi cyane, ayihabwe na umuyobozi w'isamirizi. Abayobozi babiri. Nawe nyine asanzwe ari umuyobozi kuri Iteka FM. Bucuti Arsène. Iminwe ingana ngo iraramukanya. Iyindi certificat ni ya Bampenda Miriam. Miriam niko basanzwe bamuzi. Ayihabwe na gego hajya. Miriam mwegego ngaha mwifotoze. Mama wiwe ari he? Aserukirwa na papa wiwe niwe yama mukurikira mu bikorwa vyiwe. Mumukomera amashi uyu mwana abasha. Mumukomera amashi, murumva ko afise avenir iri promettant, afise uko abona kazoza kiwe biciye mu mwuga wiwe. Iyindi certificat ni witwa Izere Ange Vika, nari hano ari mu gihugu ca Canada. Nawe nyene mumukomera amashi kubera nawe nyene murumva ko numwigeme akiri mushasha muri uyu mwuga ariko mubona ko ariko aratera imbere. Iyindi certificat ni ya Nkurunziza Jado, tumuzi kuri Giti. Mukomera amashi, CEO arashobora kumuha certificat yiwe. Amashi menshi cyane kuri Giti. Ndatimana Shadrack nawe nyene arafise certificat. Chachou Romantique niko azwi. Mukomera amashi arahabwa certificat na parrain wa evenement. Amashi menshi cyane kuri Chachou Romantique. Amashi menshi cyane kuri Chachou Romantique. Iyindi certificat ni ya Burundians Hot Talent Acrobatics. Numugwi munini cyane wagutse ukorera ibikorwa byabo mu Ingozi. Abo nyene mwabonye video yabo ko babikora neza. Mubakomera amashi. Murumva kuva hariya muri irya ntara mu ntara ya ruguru ukaza hano kugaragaza impano yawe ni ikintu ciza cyane. Iyindi certificat ni ya Mugisha Anaïs, bamuzi kuri Sexy Love. Nawe nyene akorera ibikorwa vyiwe muri Kenya. Mumukomera amashi cyane nahatashoboye kuhashika. Iyindi certificat ni ya Iteriteka Gina Ginela, ahabwe certificat na parrain wa Paej. Mumukomera amashi cyane Gina Ginela, muramumenyereye ku mbuga zitandukanye, arabaryohera ndabizi. Iyindi certificat ni ya Irakoze Jean-Claude, nawe nyene ayihabwe na CEO. Ni nawe nyene mwabonye ibikorwa vyiwe, ni ibikorwa vyiza vyo gushigikira
ibidukikije bahejeje kumenyesha ko DJ Phil Bites nawe nyene yashitse. Kizigenza atore certificat yiwe mukomera amashi. Mumukomera amashi kuri Phil Bites. Par un événement amoureux. Ata foto nta Nta kiba cabaye. Yeah. Murakoze cyane mubakomera amashi cyane. Amase menshi abantu b'Imana. Iki gikorwa nico kwerekana ko barimwo Yeah. kandi bakoze. Yeah. Ariko naho atoba uwa mbere canke uwa kabiri. Yeah. Iyo bayara participe sivyo none Nuko bacaje. aba yaraparticipe nuko Yego. bimeze ico saba ariko nikitatu turaja kure umuntu wese afise certificate ngarashaka kuyiduza ayifata kubabaha amafoto ata foto nta cabaye isuko none Yego. ino foto irakenewe Ariko Jado je yari yansavye akajambo Twagiye. Jado na kabosi. yeah. Kamwe k'imisegonda itanu. ariko bakavuga amajambo acaja mu foto Nana kimwe reka barayacapa. Erega mari mwaturenganije. Abandi mwaba bajije bimva gute. Oya si bose. Turi kumwe twese. Twagiye. Turi kumwe twese. Siho mwari muri. Turi kumwe twese birashoboka. Wiyumva gute twagiye? Tuko sawa. Umutima wawe uratunganye. Turi kumwe twese birashoboka. Birashoboka. 10 millions urayabona? Urabaza ko amata yera. Kavos. Ninavuga fureshi, muravuga sana fureshi. 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 Kama kawa. Agafoto kafashwe. Ariko amase menshi abantu b'Imana. Kumengo nitujyohe amase menshi. Noko. Hariya igikurikira mwakoze cyane. Mwakoze cyane musubira mu byicaro byanyu byiteka. Ego cyane. 10 millions ziriko ziramota. Umve. Ibitima biriko birakubita ati ewana 10 millions amanda yatahana. Uno mwanya tusigaje bane nkuko mubibonye. Jury iraza kuduha amanota rero turonke umwe wa mbere aza kuhabwa zirya miliyoni 10 ariko Greta arafise akajambo ashaka kubashikiriza kubijanye n'ingene biza gutunganywa ivyo guhabwa buno bushimwe. Ego urakoze cyane Nikita. Mu mwanya jury irikiraza nagira sabe kumwe babatora uwa mbere n'uwa abambere bari ngaha bamwe ba kabiri bashobora gushika ngaha kugira bashobore gushikirizwa ubushimwe bwabo. Abatowe aba kabiri babe barashika Reka mama babe baraza na Miriam aze. Reka mamagare na Miriam upcoming arafise nawe nagashimwe. Mu mwanya bariko baregera hano twagira tubasigura ingene bigira bigende. Turafise ababaye abambere muri kategori twagira n'ababaye abakabiri muri kategori. Muri aba bane bari ngaha havuyemwo umwe aba uwa mbere nimba ari wo muri A umwe yaba uwa kabiri aca uwa mbere hama ca dutora uwa gatatu. Uwamukurikira ni waca uwa kabiri. Kuko uwa mbere murabizi mwese ko aronka miliyoni 10. Donc zijya 2,500,000 z'uwa mbere ntazo bakironse ca zironka uwa kabiri hama ca dutora uwari munsi y'uwa kabiri. Upcoming yaje. Twashaka gusaba jury tuyuhu nibaza ko bahejeje byari byoroshe gutora abantu bane bivanye na bijya n'ibibazo babajijwe. Reka batora uwa mbere bace batubwira na kategori avuyemwo kugira umwe wa kabiri amukurikira muri kategori yiwe acaronka agashimwe ku wa mbere hama n'uwa gatatu acashobora kuza nga aronka agashimwe ku wa kabiri. Murakoze president wa jury DJ Paulin karibu cyane. Rasiko tangura. Biragoye. Akwavuga ngo byari byoroshe ntibyari byoroshe na gato. Ntibyari byoroshe na gato. Wavuze ngo byari byoroshe. Oya, twe twahejeje. Murifuza kumenya uza gutahukana miliyoni 10. Babano siho bari twigire. Allo. Niyo muri. Mwamwifuza kumenya ndakeneye babandi batatu bari bahari ngaha muze hano imbere mwihute. Dutangure kwa kabiri canke
byoba byiza. Wa kabiri? Uwa kabiri muri bano batatu ntibyari byoroshye ibibazo babajije byari inkoramutima cyane ariko uwa kabiri ndasabye mukomera amashyi cyane ni inkuru nziza Jado akaba ari we abaye wa kabiri hano nkuko nabajije Rasco yabaje murashaka kumenya uwa mbere muri aba n'uyu mufashe kumwereka n'uyu canke n'uyu canke n'uriya ko tutabumva uyu vuga izina ryiwe tumumve vuga twumve ninde uwatsinze ni DJ Zelobino akaba aratahukanye imiliyoni 10 bose barorera mukomera amashi menshi amashyi menshi kuri DJ Zelobino. Reka dusabe ministre wa communication ashobore kuza gushikiriza imiliyoni 10 mbere na award DJ Zelobino. ariko ararira arakoroya amosozi oya rira zeno reka kuyanyegeza reka dimiriye urayazi biciye muri Irebe company biciye ku isamirizi Irebe FM isamirizi ikunzwe cyane amasi biraryoshe yemwe biraryoshe aya amasi menshi kuri DJ Zelobino ingene biryoshe ata foto nta cabaye ya biraryoshe DJ Zelobino ni wasahukanye ikibanza ca mbere muri Irebe Best Influencer Award 2025 amashyi menshi abaherekeje Zelobino bari he bari ngaha Reka tubanze duhamagare uwaciye abo wa mbere ari we Sexy Love ariko envelope yiwe turayibika ko nari hafi nkuko nabibabwiye muri kategori ca dutora uwabaye wa gatatu ni waca wa kabiri nawe si uwundi Tantine Sisi karibu cyane mwaronse ikibanza ca kabiri muri kategori art et culture. amashyi menshi kuri Tantine Sisi Yes. Umwanya watekanije kugira ngo nshobore gushikiriza ijambo nturagera mugabo ndashaka nshimire cyane abatunganya ikiganwa na Zelobino ndamushimire cyane ndamufelicita hari ibibazo gikemura jejwe amabanki y'ibindi ariko mugabo ifanta yiwe nayishize ko ku ruhande rw'iwanje si leta yantumye ni jewe ndi ngaha nivugiye Imana ibahezagire. Ego murakoze cyane reka dushimire jury irashobora gusubira mu kibanza reka nesabe ababaye aba mbere baje imbere ababaye aba kabiri baje inyuma kugira ate duhamagara abashikiriza ubushimwe ababaye aba mbere muri kategori n'ababaye aba kabiri muri kategori bose turabaho ubushimwe Nikita urashobora guhamagara abashitsi bacu biteka bashobora kudufasha gutanga anoma envelope murakoze cyane. Murakoze cyane Greta. Turahamagara rero abaserukiye CRDB kugira badufashe gutanga buno bushimwe. Turahamagara abaserukiye Bankobu nabo nyene bashike gutanga agashimwe. Turahamagara abaserukiye Pache Bene. Turahamagara abaserukiye Unas Koki. Turahamagara abaserukiye Israko. Turahamagara Dej wa OTB. Turahamagara Fierté Gakiza. Turahamagara Shaka.
kugira ngo badufashe gutanga ubushimwe hano imbere muzoba mukoze cyane tubikore mu bubangutsi bwinshi kugira ngo tubandanye dukeza abashoboye gushika hano abaronse buno bushimwe turabukeje cyane DJ Zenobino Bakeje cyane bamufotoye ganiki boreka tuza subira uduze bagufotora muba basamara zangaho imbere aha aka gafoto na madame aze kugapostinga urabona kaduze eherawe ingene bibereye biryoheye amaso Siren Vibes TV